tuyahere ku ntegekanyagihe y'indwi yo kuva ku igenekerezo rya 30 gushika ku rya 5 ruhuhuma umwaka wa 2025. Haritsezwe rero imvura ku rugero rusanzwe mu ntara kama za Mugamba, Migwa, Bututsi, Buragane, igice c'Imbo hamwe n'igice ca Buyogoma. Mu z'intara kama zisigaye z'igihugu hitezweyo imvura nkenya. Tugarutse ku makuru ategekanya ikirere yo kuri uwa gatanu igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2025, mu gitondo haritezwe imvura mu ntara ya Rumonge. Mu ntara za Mwaro, Rutana, Ruyigi, Muramvya, Kayanza, Ngozi na Cankuzo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike, nayo mu z'intara zisigaye hakaba hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni mu ntara ya Mwaro, aho ibipimo vyo kuri degrees Celsius 12. Ku Muhingamo naho haritezwe imvura mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu, uretse intara za Rumonge, Ngozi, Muyinga na Kirundo ahitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hashushe gusumba ahandi naho ni mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo vyo kuri degrees Celsius 29. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 24 z'umugoroba. Aha rero niho hagarukiye ari makuru ategekanya ikirere mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira njye niko ndabashikiriza naho ubutaha.